Twese tugira abantu dukunda mu buzima bwacu, rimwe na rimwe tukumva ko twobaguma iruhande, ariko hari igihe ubuzima budushira kure yabo dukunda canke bukadutwara kure yabo, tukisanga tutari hafi yabo ngo tubakoreko canke ngo tubavugishe uko dushaka kubera ubuzima. Rimwe na rimwe tukumva twobayambira, ariko kubera yuko batari hafi yacu tukicwa n'intuntu n'agahinda, urukumbuzi rugafata imitima yacu tukabura uko tubigenza, tugasigara twibaza duti ese tuzosubira guhura ryari? Uyu munsi ngiye kugusomera ikete canke ibaruwa uyu musore yandikiye umukunzi wiwe nyuma yaho ubuzima bumutwaye kure yiwe akisanga mu mahanga. Yaragize ati: mukunzi wanje, ni jewe wa wundi twagiranira isezerano hagati yanje nawe. Imbere yuko mvuga vyinshi, mbwire ko ukiririnze rya sezerano. Wambwiye ko uzoribika kure ukarizigama nk'uzigama zahabu. Nizere ko bandanya kurizigama. Mukunzi wanje, iminsi ibaye myinshi, amajoro akomeje kwiyongera ntari kumwe nawe. Urabizi nanje si jewe nabishatse, n'ubuzima bwatumye mba kure y'uwo nkunda. Umbabarire kuba ntashoboye kurinda isezerano naguhaye ko nzoguma iruhande yawe. None uyu munsi sinkiri iruhande yawe. Sinzi ivyo ncamwo buri munsi nawe ariko bimeze. Ndagukumbura buri munsi nkabura uko ngira, uretse kubona ifoto zawe na video twafashe tukiri kumwe. Nta kindi mfise nshira ku mutima, nta kindi mfise gifadika mu rukundo rwacu atari isezerano twahanye mu majambo, ariko nizera ko tuzoshira mu bikorwa umunsi umwe. Ndara ntibuca, nkora cane kugira ngo ndabe ko noronka hama ntahe nongere nkubone, ariko buri gihe iyo ndavye mu mufuko wanje mbona ataco ndashikako. Rimwe na rimwe hari igihe ivyo vyose numva nobireka nkabisiga nkaza, ariko umutima wanje ukanyibutsa yuko urukundo ari ingaburo y'umutima atari ingaburo y'umubiri. Reka manze ndondera ico tuzoha umubiri, ariko umenye yuko ndagukunda mukunzi wanje. Amahanga aragoye, hari aho nicara nkabaza Imana ati kuki wavyemeye, nkumva novuguruza Imana kubera urukumbuzi n'urukundo ngukunda. Ariko reka nkomeze kwihangana, yo yatumye duhura izongera ibikore iduhuze, twubake rugume, turonderera abana kugira ngo tuze twabere umugisha. Igihe nicagera canke Imana niyasubira kubishaka, tuzongera tubonane tumarane irungu, twibukanye ibihe vyacu. Rimwe na rimwe ndagira ubwoba ko nzohava nsanga warahindutse ukanyibagira canke ukajana n'ibihenda amaso, ariko buruko uvyutse mu gitondo wama wibuka rya jambo nakubara turiko turasezerana, twarigize ibanga ryanje nawe wama uryibuka. Mukunzi wanje, nanje aho ndi si mwijuru, ibihenda amaso ni vyinshi. Ndabizi abenshi baramaze kukubwira amahanga ingene ameze, ariko reka ndagusabe unyizere, sinzokora ikosa. Reka twizerane nkuko twamye tubikora. Ikirere canke ibihe ntibizokuraho urukundo rwacu nubwo nagukunze mukunzi wanje. Amajambo bakubwira ndazi ko ari menshi, ariko ntuze uyegereze umutima kuko yohava atuma uhemuka kandi bitari bikwiriye. Sinogaruka ku bihe twagiranye kuko bintera urukumbuzi, nkumva amarira mu maso yanje, ariko reka mvuge ngo wambereye umuco, warasiye umutima wanje, bituma ukayangana mu maso hanje, bintera kwama mwenyura buri munsi naho ibintu biba bitameze neza. Imbere yuko ndangiza, reka nkwisabire ikintu kimwe: uzarinde urukundo rwanje, kubera ko bimwe mu bimpa umunezero n'inguvu zo kurondera bigatuma naho biba vyanse ntacika intege. Ni wewe mukunzi wanje, ni wewe utuma ndara amajoro nkiyumvira uko tuzobaho, bigatuma nongera nkavyuka ngahaguruka naho mba naguye hasi, nkongera kurondera ubundi busha. Iyaba hari irindi jambo nokoresha risumba ndagukunda, norikoresha kugira ngo nkubwire urukundo nagukunze, ariko reka mvuge ngo ndagukunda, naragukunze, naraguhisemo. Nawe nimba uri mu mahanga canke uri kure y'umukunzi wawe, ubutumwa wabwohereza umuntu ukunda nimba bwoba bwagukoze ku mutima. Mwakoze kumviriza iri kete. Jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif LG.
kora subscribe kugira tubandanye tubana buri munsi.